Bakunzi namwe inshuti z'Isamirizi Radio Maria Burundi, mugira amahoro y'umukama. Kaze dusangira amajambo y'Imana y'uyu munsi. Ni kuwa mbere ugira kare ukwezi k'umunani, ni ku musi mukuru w'umweranda Laurenti umudiakoni, akaba n'uwapfiriye Imana. Ibisomwa vyo munsi rero n'ibisomwa bitekanijwe kuri uyu musi mukuru. Ivyo bisomwa vyose bikaba bishira mu minwe yacu urufunguzo rwugurura umuryango ujana ku buzima bw'ukuri, urufunguzo rwugurura umuryango w'ubwami bw'Imana. Urwo rufunguzo narwo n'urukundo rw'Imana mu bagenzi. Isomwa ca mbere tugikura kete rya kabiri Pawulo mweranda yandikiye abanyekorenti kigabane c'icenda akarongo ka gatandatu gushika akarongo k'icumi. Izaba nayo yitabiriza ico gisomwa n'izaba y'ijana na cumi na rimwe canke ijana na cumi na kabiri iva aho yikuye. Inkuru nziza tuyikura mu nkuru nziza ya Yohana kigabane ca cumi na kabiri kuvuga ku karongo ka 24 gushika ku karongo ka 26. Yaga Mukama, abasavyi bawe bariko barakumviriza. Muri kumwe na Padiri Jeremy Bukene wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Inshuti zanje, ububiba bike azokwimbura bike, ububiba vyinshi azokwimbura vyinshi. Umwe wese natanga ico yiyumviriye ku mutima, ntabitanga n'amarira canke agahato, kuko Imana ikunda ubutanga na kamwemwe. Erega Imana ishobora kubasasagariza ivyiza vyinshi, ngo mwamane imisi yose muri vyose ivyo mukeneye vyose, maze musagarare mu bikorwa vyiza vyose, nk'uko vyanditswe ngo yaragabanirije aboro ku vyiwe, ubutungane bwiwe bwamaha imyaka yose. Ubutabaza umubivyi imbuto n'umukate wo gufungura, azobatabaza namwe imbuto, agireko ayisesekaze, kandi azogwiza ivyavuye ku butungane bwanyu. Iryo ni ijambo ry'umukama. Imana ikunda ubutanga na kamwemwe. Imana ikunda ubutanga na kamwemwe. Hahiriwe umuntu yubaha umukama, akorana akanyamuneza amabwirizwa yiwe, uruvyaro rwiwe ruzoba rurangiranwa mu ntara, umuryango w'aberanda uzohezagirwa. Imana ikunda ubutanga na kamwemwe. Hahiriwe umuntu agira imbabazi kandi agurana abandi, akaringaniza ivyiwe mu buryo butunganye, ntaho azokwigera anyiganga. Umuntu w'intungane bazomwibuka imyaka n'imyaka. Imana ikunda ubutanga na kamwemwe. Ntatinya kumenya ibimubangamira, umutima wiwe urakomeye, wizigira umukama. Umutima wiwe n'intwari, uzira ubwoba gushikaho azokwibonera abansi biwe. Imana ikunda ubutanga na kamwemwe. Ingene atabara boro ntawe vyigana, ubutungane bwiwe buzorama imyaka n'imyaka, ububasha bwiwe ntirurangiranwa. Imana ikunda ubutanga na kamwemwe. Ivyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Yohani. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, nukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe ruguma ari rwa rundi. Naho iyo rupfuye rwera vyinshi. Ukunda ubuzima bwiwe ababutaye, nawe uwo bwanka muri iyi si ababuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera nankwirikire, bitaye kahondi niho n'uwunkorera azoba. Uwunkorera Data azomutera iteka. Twakire kandi tuzirikane inkuru nziza y'umukama. Iyo urutete rw'ingano rutewe mw'ivu. Kumvise urutete rw'ingano, agatete gatoyi. Urutete rw'ingano ruterewe mw'ivu canke rutewe mw'ivu. Urutete rw'ingano iyo rutewe mw'ivu ruja munsi y'ivu rukagumayo, rusangira ruraheza rukakira ivy'ivu riruhaye, rukaheza nagwo rufashijwe n'iryo vu, rugaheza rugatanga ibiri muri rwo bishobora gutanga ubuzima. Rukaba urutete rugapfa hakavamwo umuvyaro ugakura, hanyuma ukazoba urugano runini, hamwe n'izindi ngano rero zigaheza zikagira umurima uteye igomwe.
twese turamaze kubona imirima y'ingano iyo ziyangitse, iyo zeze, iyo zigeze kugenya biba biryoheye ijisho. Ariko rero dutebere ngaha ntitugume muri uwo murima, ahubwo turaba ubuzima bwacu. Tutatevye ibi bintu Yesu reka biganirira abigishwa biwe bariko baramwumviriza, agira ati intete iyo zidatewe ziguma ari zazindi, urutete rwose rudatewe mw'ivu ruguma ari rwa rundi, iyo rutewe mw'ivu rukama vyinshi. Hariho rero ubudasa, ariko urwo rutete ni wewe ni jewe. Kandi ubuzima bukristo butubwira yuko ari ubuzima bwo gupfa hamwe na Kristo tukazukana hamwe nawe. Hari ikintu gishasha kiza, hari igipfa ca kera hakaza rishasha. Ibatisimu turudumizwa mu mazi y'ibatisimu, novuga ntiduhambwa mu mazi y'ibatisimu hama tukazuka tuyavamwo byorowe turi igiti gishasha, umuvyaro mushasha, ubuzima bushasha. Nico gituma rero Mukama yiteze ko twama ivyamwa 30, 60, 90, 100 umwe wese azoshobora kugeza ku ngabire nazo yarahawe n'umwete azoshiramwe. Ijambo ry'Imana rero ritwereka ubwa mbere na mbere ivyerekeye urupfu n'izuka. Ego cyane rega Yesu babivuga nawe nyine avyihereyeko, kuko azopfa azuke, kandi izuka ryiwe rizogirira akamaro isi yose. Iryo zuka rizotuma isi ibohoka, ishikira, isi igira umunezero, igira ubuzima nyabuzima. Ariko rero kugira ngo habe ubuzima iminsi yose hama hariho umuntu yitanga, hama hariho umuntu yemera ikintu kigapfa. Ego cyane abarundi bavuga ngo utabonye agasohoka ntabona akinjira. Ibintu byose birasaba ikiguzi, cyane cyane ibintu byo by'agaciro birasaba ikiguzi kandi cy'agaciro uko nyene. Ubwo rutete rero rw'ingano iyo rwinjiye mw'ivu ukaja munsi y'ivu rikinjira mu gataka, rikinjira mw'isi, raheza rugapfa mbwa hakavuka ubundi buzima. Kandi mu buzima bwacu nuko iyo dutanze ku vyacu, iyo dutanze umwanya, iyo dutanze amafaranga, iyo dutanze ku vyimburwa, iyo dutanze umwanya tukaganiriza umuntu, tukavuga amajambo meza, haravyuka ubuzima mu bantu, haravuka ubuzima bushasha, turaba ingirakamaro gusumba, tukagira akamaro abantu. Mugabo muvyibuke urutete rw'ingano rubanza kuja mw'ivu rugapfa. Mbega iyo rudapfuyeho bigenda gute? Yesu yabivuze, iyo rudapfuye ruguma ari rwa rundi. Jo sinovuga ko ari rwa rundi kuko nkuko abafaransa bavuga ati utaje imbere usubira inyuma. Kuri umuntu arahomba, ko rutete rurahomba, nta kivamwo, ruguma ruri ngaho rutembagara ngaho. Nimba rufise amagarama 10 rugumana amagarama 10 nayo nyene ntawuzi neza kakumara 10 kandi biroroshe. None iyo urutete rugumye rwugaraniwe mu nkoko canke mu gisimbo, none ubwova mwiki? Nta kivamwo, ruguma ari rwa rundi, ruguma ruri ngaho rwa rundi, uko uruzi uko rusa, nta gishasha nta nyungu. Ico gihe rero tugaruka iwacu mu buzima bwacu, iyo tudashatse kwigorera abandi, iyo tudashatse guheba ngo duhebera abandi igice c'ubuzima bwacu, igice c'ibintu vyacu, tuguma turi babandi, tugumana ukwikwegerako, tuguma mu masandugu ego yo kumva ibintu tubibona neza. Nuvuga kumwe abandi bavuga bati tukipangira akarere kakaguma kari ngaho turi ngaho, ibintu tukabisuzuma neza tukabibona, kuguma mu biseke cy'ubwirasi, kuguma mu bigogero by'inzigo n'ishavu, ivyo bituma atakintu na kimwe twama. None rero uyu munsi tugira umunsi mukuru w'umweranda mu diakoni akaba no mu maratiri Laurenti, tuvyige tubirabe neza, twande duhere kuri we mbere, kuko yarakurikiranye inzira ya Yesu Kristo, ariyugururira abantu, ariyugururira eklezia, ariyugururira abora, ariyugururira mutima mweranda. Dusoma muri Bibiliya mu gitabo cy'ijambo ry'Imana yuko abadiakoni baje kugira ngo bitwararike ivyerekeye ameza, ibifungurwa, ibinyobwa vyankenerwa by'abantu, kugira ngo abatumwa nabo bagabandanye bamenyesha ijambo ry'Imana. Laurenti mweranda rero umudiakoni yarabikoze neza, yaritwararitse aboro gushika mbere uwo mwitwarariko aho tuma papa bari kumwe Sixto wa kabiri yishwe iminsi 4 imbere yuko Laurenti yicwa, atibukwa rwose abantu bagumana uwo mudiakoni. Yafashije abantu, yafashije abatama n'abatamakazi, yafashije batagira shinge na rugero, abantu batagira ico bihereza. Ngabo abantu isi yibuka. None abamwishe nta nabo tuzi, nta nabo twibuka.
nta zina na rimwe tuzi. Laurenti Mweranda, Laurenti umudiyakoni atwigisha isanduku nyaryo, ububiko nyabwo twoshiramwo amatungo y'Ekleziya n'amatungo yacu ni muboro. Laurenti bamubajije iyo yabitsa amatungo, iyo yanyegeje amatungo y'Ekleziya yabazaniye abora ati ngaba atunga dufise, amatungo yacu ari muraba. Ubuzima bwe bwose bwabaye nk'icitegererezo c'urukundo rw'Imana, tukaba tuzi neza yuko turavye Laurenti ico yabaye, ubu turazi neza yuko igiha agaciro ubuzima si ivy'umuntu afise, ahubwo ni ivy'umuntu atanga. Agaciro k'ubuzima rero si ukuja gufungura mu buriro bumeze neza, kwicara ku meza ariko ibifungurwa bitandukanye vyiza, kuja ku mabaraza dutembera, canke kuja mu biruhuko dutwara amahera menshi. Oya, agaciro k'ubuzima nico dumariye abandi, cane cane abo badafite ico bodusubiza. Nta kintu na kimwe tuba dutakaje, urwo rukundo ntiruba rutakaye, kuko nk'uko umweranda Yohani w'umusaraba bivuga, ku mugoroba w'ubuzima bwacu, ni ukuvuga tumaze gupfa ngaha kw'isi, tuzobazwa kuvyerekeye urukundo. Mbega wakunze gute? Pawulo mweranda yabibwiye abanyekorenti, igihe cose duzoshaka gukora ineza Imana izoduha ivyo dushobora gukoresha ineza, azohezagira ibikorwa vy'iminwe yacu, azoduha ibikwiye hamwe n'umusesekara kugira ngo dushobore gukora ineza. Ihambaye rero nuko umuntu yoraba ntace abikevya ngo ace avyugaranira iwe wenyene. Urufunguruzo rwo gusangira rero rurugurura ijuru. Ego cane, ivyo nivyo Ekleziya yigishije rwose, yuko urufunguruzo rw'urukundo rwugurura ijuru. Hari aberanda bagiye barabivuga nka Yohani Krizostomi Mweranda yagize ati, burya umutunzi si umuntu afise ibintu vyinshi, ahubwo n'umuntu atunga ibintu vyinshi. Umutunzi mu vy'ukuri ni urya muntu afise ibintu akamenya yuko ivyo afise atari vyo vyose, ahubwo abisangiye n'abandi. Ivyo kandi turabibona no ku wundi mweranda yitwa Bazire w'i Sezareya, agira ati, umukate wabitse ni umukate w'abashonje, impuzu wabitse ni impuzu z'abagenda gusa. Byumvikana rero yuko ivyo Imana iduhaye ibidutumye no kubisangira n'abandi, hari ivyo Imana irungikira abantu icishije kuri twebwe. Ariko umutima mwiza ugendana n'ubutungane. Pawulo mweranda yatubwiye yuko Imana ikunda abantu bakutangana umutima mwiza, batangana akanyamuneza, kandi ngo Imana izobaha inema, izobaha umusesekara ivyo bakeneye kugira ngo baronke ico batanga nico basigarana. Ariko ngo mu butungane Imana niho izobigwiriza. Mwumve rero ko Imana itarindiriye ko tuyiha ku vyo twivye, Imana itarindiriye ko tuyiha ko ku vyo twatsi ko igiturire, canke ibintu bivuye mu karenganyo kacu, mu kunyaga abandi. Ivyo mbere bitera iseseme Imana yabiganiriye ba Amosi n'abandi. Ubuzima rero nyabuzima, agaciro k'ubuzima bwiza womengo kari muri mu rukino wagira ngo utakaje uba utsinze, utakaje ubugwijije. Bije gute? Yezu yabitubwiye ati, uzoshaka kugumya ubuzima azobutakaza, uzoshaka kubutakaza nawe azobusubizwa, azoburonka mu bwami budashira. Turabe neza rero ntitwibohere ku bintu, kuko nitwavyibohera impera n'imperuka tuzogenda, kuko ntawe uzoguma ngaha kw'isi, mugabo tugende dutwaye ubusa. Kuko ivyo tuzoba twarasangiye n'abandi bizotumerera nk'agahuzu keza, agahuzu k'ubugeni tuzoserukana mu rubanza rwo guhura n'Imana. Ivyo rero Yesu yabivuze yuko ari ibintu bikomeye cyane, ko uzomukorera muri ubwo buryo nasenga azomutera iteka. N'iteka ku mwana w'Imana, ni ivy'igiciro, ni ivy'icubahiro kuba umwana w'Imana, gukorera Yesu Kristo, kuba umukristo, gutumwa na Yesu, kwigisha Yesu, kwigisha ivya Yesu. Niryo teka rya Laurenti umudiyakoni w'umumaratiri, niryo teka rya ba Tereza w'Umwana Yesu, ba Goreti Mweranda, ba Rudoviko Beranda, ba Petero Karaveri Beranda. Niryo teka na twebwe ry'iwacu, niryo teka ry'iwawe, niryo teka ry'iwanje. Gukorera Yesu birimwo iteka, birimwo icubahiro, birimwo umugisha. Mwari kumwe na Padiri Yeremiya Bukwe muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Ndasavye Imana ngo ibahezagire yo Data, Mwana, Mutima Mweranda.